Mbe uhora wibaza uko isi yoba imeze mu gihe atakiremwa muntu coba kikirangwako. Inzira y'ubwenge. Nta muntu akiri ku isi hoba igwirirana ridasanzwe ry'udukoko nk'imbeba n'inuma na bumwe mu bwoko bw'inyamaswa, kuko ibikoko vyoca bija kugerera ahahoze abantu. Gushika aha hari wo kwibaza ati none vy'ukuri nta ngaruka mbi ku isi n'ibinyabuzima vyoba bihasigaye mu gihe atakiremwa muntu coba kikihari. Abahinga mu bijanye n'ibidukikije n'imiterere y'isi bemeza ko mu gihe atakiremwa muntu coba kikirangwa ko isi yobangamirwa n'imyuzurire, kuko atawoheza ngo agwanye inkukura mu guca imikobeko, kubaka ingomero, ibibase, amadige n'ibindi. Umuntu atakiri ku isi, ivyaremwe nawe vyose vyosigara mu kangaratete, mbere mu nyuma bikava binamukurikira, isi igasigara ari umusaka. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Amabarabara yo kwata imigaga, ibiraro bigasenyagurika, impome z'inyubakwa nk'amazu yo kubamwo, amasengero, amabiro, ibibuga vy'inkino, amasoko zo kwata imigaga mu nyuma zigasenyagurika, kuva kuzubatswe mu buhinga busanzwe gushika kuzubatswe mu buhinga bwa none buhanitse. Uko imyaka yokurikirana, isi yogenda iba ishamba ry'ibikoko. Imihora y'umuyaga nkuba niyo gutumatumanako, iminara ya internet, ibi vyose vyohungabana kuko ata muntu yoba hari ngo asubirize ivyononekaye.